uno munsi tugomba tuvuge abantu abarundi canke abatari abarundi bitora neza bakicara bakavuga nabi igihugu cacu c'u Burundi bakakivuga nabi mu buryo butandukanye. Of course iyo ugiye kuri son excellence umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza ukamuvuga nabi ukamwita amazina mabi, urabizi ko uriko uratuka jewe, urabizi ko uriko uratuka minyoni. Abantu barashonje rero nta muntu numwe yoba ashonje ngo avuge neza. Turabiyamye genda murondeye ivyo mufungura, mukure amaboko mu muzi umukore, murondeye ivyo mufungura, niho muzogira n'imitima myiza, niho muzobana n'abandi bantu neza. Hama twebwe twaronse ivyo turya, mutureke twibereho mu mahoro, mutuwacu ufite ari abantu bari gukundana n'abantu bashobora kumvikana igihe bariko baravuga. Twebwe twari dukwiye kugwiza urukundo. Urashatse kuvuga ko abarundi n'abanyarwanda tudakundana? Nukuri sinzi impamvu jewe numva mbabara mu mutima. Hari je simvuga ngo ni bose n'amayerema amwamwe kandi akoresha ama platforms azwi afise yanda yoboye rero bashaka gucanisha nk'abantu bafite abarundi n'abanyarwanda office honnête sans turi bamwe kuba bamwe bro. Wohava ukabona umuntu yinjiye hajya mu rupangi wanyu aje kugwana canke aje gushwana n'abantu mubana hajya mu rupangi wanyu, sivyo? Même si abo bantu baba bafise amakosa, wewe wocuza ngo nawe ngo uje gufatanya nabo bantu bavuye hanze y'urupangu baje gutera urwamo, hewe urabashigikira mukagwana ukanabagwanira, urumva? Hanyuma abo bantu bavuye hanze basohotse mugaca mubisubiramwo nk'umuryango mukicara mukabiyaga. No kumenya ngo dukwiye gukunda igihugu guys, igihugu guys. Abarundi muri mu Burundi bantu mwipa umeta kwandika ngo abana bango bashitse mu Burundi ngo intambara ngo mu Burundi rasutamye hajya kweri uri sure waya intambara isutamye ari kuronka wandika ivyo bintu wari gucana javre wari kuronka aho wandikira ivyo bintu wari kuronka mbe microphone iri ngorane sinokubesha ni mwivugire mbona bintu bigoye. Yes, bakunzi ba Gyna TV, reka ndabikaze ngenda bashimye mu bwansi mukomeje kudukurikira. Wabura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, wabura iyo mvuze ciza. Yes, iyo mvuze ciza. Yes. Aha, ukabura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, wabura imiziso ndavuga ngo vuga n'igihugu kirimo indya ziryoshe. Guys, no musingoma nereka abantu ngene ndi gisambo. Indya tugiye twakumbuza iwanyu kubera iki biromanzanye mu kiganiro muzi ko hari hinga minyosha kumara amazi shaka kureka abantu konjya cyane abantu muza muri Gyna TV mu bisanzwe tuba dushaka no kubazimana birahezage mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hallelujah guys, sengaminyo mana turagushimiye ko ifungwa turonkeje none mwami turagusabye ngo bihezagire amaraso menda Yesu abihomanure mu izina rya Yesu Kristo tugiye kubyifunga bihezagire. Mais attends, bishikire umutima ntibishikire ingese. Ubu je navuze mu izina rya Yesu Kristo birahezagiye ni amasengesho nakwiye. Yego birahezagiye. Yes, rero ukaburenga mu gihugu cacu ciza guys, mu c'u Burundi cacu ukabutaga subscribe kuri Gyna TV. Ugiye subscribe kugira ngo nawe nzobumwemvite akurikira kugira ngo uze gufungura ibi navyo byo kurya biryonye. Minyoni umwana mubi. See the juice, guys. See the juice. The juice. See the video. See the video. See the video guys. See the avocat. See the salade. Atari kuri World Beach, ya. Jina babo gushika nga. Sorry magamba banze mfungure guys. I'm sorry. Birahezagiye. Ibaje kuva mu Kigobe. Tuje kurya indya zo kuri World Beach. Mugabo je ndiko ndibatse. Akasa karoge. Nk'abantu mama ufite abashari banyu. Like kavuga ko muze kumusohokana kandi muba hari abantu bumva ngo za Sunstone ngo zande nkajya ngo mu Rumonge wowe utana muzana kuri World Beach titwo bisa normal kandi muba hari abandi bantu bibaza yuko ngo mbere twari abakobwa basohoka juste bakava muhira atamahera bafise bakagenda mu restaurant cyangwa mu mabar bagafungura then bagafotora facture bakarungikira abasheri babo bari nk'ahandi hantu akaba ari bo babarira facture. Rero pardon shaka kubwira abantu
nitwe twisohokanye nitwe tuyirira facture nta muntu n'umwe abiri inyuma mwitonde nta muntu n'umwe abiri inyuma kandi facture yo ngaha ntibibabaza nguvuye ngo je ngo ndumukobwa ngo ndatinya kurira facture ngo kwisohokana facture kuri World Beach iba yoroshe cyane guys sido muyaga okay Rova, si de piscine. Guys, hano rero piscine ikirantero rwo biyo piscine. Je musi nzo umuvuga. Iganiro ikurikira cyo ngahanzo ikurande muri piscine ndiko ndoga, je vous le promets. Ibaza hari amasara abantu mushagira mu mariage. Aki hano hari abantu bariko bagira inama, nabonye ari conference chérie. Ni conference ya. Nizere yuko nteko ndagira ngisamba. None ira birazi je ntanatangura ahubwo kujya gute mbwibanga. Nuko visabe. Apeti wayikuye. First of all indya ziraryoshe. Ziraryoshe vraiment. Nibaza kandi nizo banatuzimanya. Kandi vraiment twari dushonje. Twafashe urugendo rurerure tuje kurya zamurarya umubiri ntiwubakwa n'amatafari. Umubiri ntiwubakwa niki. Ubakwa n'ikintu cyose kija mu nda. Kija mu nda kandi bien sûr n'ingene catetswe n'ikibanzo kiririyemo. Nimubwiye ndi maze baragenda muri ya restaurant y'abashobora baherera y'amashano. Urabona background iri nyuma yacu. Wowe urabe tu akajardin kaho guys. Je guys mbaenda booking. Sare nzogira nko mariage. Niba 2030, niba 2040 ndogira kuri World Beach vraiment. Si dostale. Oh my god. L'endroit c'est baba gute. C'est magnifique. Aha, Gyna rero. Mama kuri imisi. Chérie, ushaka kumvugisha ndiko ndaki. Mimi nilikuwa nakukumbuka. Nayibonye ufite target yo kwereka abantu ko ndi gisambo. Abantu bibaze impamvu ndyuku simvyibuhe. Oya, ahubwo wewe. Ko nahera mpero utagifise apeti. No musi byagenze gute. Rero mpamvu wacuza na mama pe yo kuza kurya. None uratangaye. Bon en fait Jari mfatwa n'amadayimoni. Arige mani misi vraiment ntafungura neza ngavuga none mfise inda. Narasamye. Nibiki? What's wrong with me? Hama nyene bakambwira ati peut-être ngira ni inzoka zo mu nda. Oya bivana ikibanzo uri kurariramwo ninjye. Of course bivana ninjye uri kurarya. Nge baguhaye. Yes. Hari nge baguha nawe ukumva. Na hatashufise cyo kuvuga. Kavuga ati mvuye kurya nyene hoga simfe. Bavyita intica ntikize like urabirya ntumve hama kandi ntukire Zere nzaze kujya udashaka pana vuga ngo nibikeye intica ntikize bishobora kuba bijya kujya bikwiye mugabo taryoshe ufuye kujya gusa Okay alors wari imisi he nawe J'ai une question envers moi Pose-moi Kweko tagereza micro mu kuvuga Usuko weko barakumva neza Ijwi ryanje deja nk'ubunyiri kuri bamena kubera kumwe mfise ujuriro rero Bisure Niyo nko nagize nkuko mbariko ndavuga cyane Hewe Jen mpakwa kwishana no mukano Si byiza nico gituma usanga ijwi ryanje niyo mpamvu ucumengo ni nini gose ndiko mvuga cyane So guys reka manze maze abanyamakuru bagenzi banje mwebwe iyo mujanye mu cameraman kuri tea iyo ari kara kamera bari karajya iyo mujanye Kaizara banungwishije ndabira sahani yose arayimaze no kuri kwimana cameraman wanya bari karajya ndabira sahani yose arayimaze Mega kunesha apeti bash. Wewe wewe kweli unawatoa roho. Ko turatera umuntu haba. Mazimisi? Burya igishatumye tuza turi ngaha tuko turaganira. Mazimisi mazimisi sagashavu kibintu. Abantu amazimisi bavuga nabi igihugu cacu. Rero muzi no kurikenya igano cabaye kwa Emirene. Ni baba bariye ndakubwije ukuri. Nokuri ni aske muba mwariye. Muba mwariye. Mwamwaje murahazi mwamwaje namanda abantu bagwa bidoga bra mu Burundi guys see the Burundi see the place ni do Burundi see the video vuze ega do Burundi ega icongezo uri kurakivuga ikintu gisangwa kiri mu Kirundi ntushobora guhindura hariho papa musi mwigeze kumbwira twego yerenganye tuko twiga icongezo mu ishure Ashavuga ngo umwigisha ariko atwigisha urana agiye yigisha batwigisha rero hari gihe nabo nyene ibintu biba byarabacanze gasanga basize ngo programme y'icongereza na atani ico yizi ashavuga ngo kuri raki kanzigri
papa noje opa ngo kanzigiri si kanzigiri ni kanzigiri kanzigiri none ndakubaza ko utakora fungura wewe okay fungura nanje mvuge vuga uno munsi tugomba tuvuge abantu abarundi canke abatari abarundi bitora neza bakicara bakavuga nabi igihugu cacu c'u Burundi bakakivuga nabi mu buryo butandukanye baba babicishije mu gihugu babicishije canke ku mukuru w'igihugu cacu of course iyo ugiye kuri son excellence umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza ukamuvuga nabi ukamwita amazina mabi urabizi ko uri kuratuka jewe urabizi ko uri kuratuka minyoni urabizi ko uri kuratuka abarundi twese urabizi ko uri kuratuka abarundi twese rero first of all mugabo ntitubajije abantu bavuga nabi igihugu cacu c'u Burundi kubera ko haraho usanga bafite ingorane bataronka ivyo barya voilà ako kana nenze ukora ikindi kintu ugira uvuga mfe oya ndabizi abantu barashonje rero nta muntu numwe yoba ashonje ngo avuge neza turabiyamye genda murondeye ivyo mufungura mukura amaboko mu muzi umukore murondeye ivyo mufungura niho muzogira n'imitima myiza niho muzobana n'abandi bantu neza hama twebwe twaronse ivyo turya tureke twibereho mu mahoro mutuwaci hari ikintu kimwe cambabaje afite igituma ikiganiro nagikoze ndiko ndarya guys hamani ndo ku murongo ndashobora no gutelefona n'umuntu ari muri Amerika ubu nyene kugira mubone ko ari ku murango numvise umuntu yareka avuga ngo mu Burundi ngo mbega muzi ko baronka connection mwijoro barakubeshewe namakuru muvise nguzi ko mu Burundi ngo baronka ngo bla 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 ngo kugira ngo uronke iki come on ndagutelefone basi ariko abantu bipe umeta kuvuga ivyo tudafise mwe muri kwije ko mwikwije ko mwikwije uziko muri kwisimbe abantu rero ndabateye n'inkuru abantu mwaramaze kwibagira n'ahantu muri ami igice tumwe mvuga turiko turafungwa ntugira ngo mubone ibi turiko turavuga turiko tubivugishwa n'inzara twariye turiko tubivugishwa n'inzara kandi nta numwe yadutumye kubivuga ni twebwe akababaro kacu kari mu mutima kuko turi abarundi b'umutima abarundi b'umutima yego besto stembo no way stembo si quand même okay no gute ushobora kuba uri umurundi ukumva uri kwatangaza bla 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 ingwano ibi nibi akayaga iwanyu kariyo kwanza akayaga kariyo karanje ko iwanyu kariyo abantu baye abantu bagucumbikira guha indaro iminsi mikeya eske urazi umuntu atangaza ibintu akaba ari we yama inkuru zose zicavuze igihugu ari we zicako gawe kandi ari ikimbabaza nivyo nagomba vuga ikimbabaza nuko usanga rero ari abarundi vraiment comment benshi n'abarundi erega nivyo bintu aho hanze baba bariko baravuga ayo makuru bayahabwa n'abarundi gute mwe muja kwipya umeta mukaza kwerekana mbe kubera ko mu Rwanda bategira berekana mbaroze mu Rwanda ko je nabibonye ari yonde uziko uri kurabiraba terre yayo urashaka kuhaze n'abarundi n'imipaka ishaka yugurureje mu gitondo uraba abanyarwanda baza batonze ngahi Bujumbura bakunda mu Burundi ngene baza batonze ngahi Bujumbura urabizi abanyarwanda barakunda Bujumbura cyane banze umwe ntugiriza ntabwo ko bavugishwa n'inyana guys muzi how much twebwe turi proud abarundi b'umutima reka gutakaza ubuntu niyo mu Burundi wewe ubona ibintu bitagenda neza wowe ku giti cawe kirazira kubijenehariza come on urazi abantu bagukurikirana barenga 300 ugasanga bariko bararaba ama image ibintu wavuze ugasanga la majorité y'ivyo like mbega bagoye ari ikindi kintu utokwibagira ugasanga uri umurundi wavukiye mu Burundi wize mu Burundi yego ukora mu Burundi mama wawe ni hari umuryango wawe wose uri mu Burundi mugabo uragenda hagufata ibibanza vyiza vy'iratiro ahantu hasa neza ugaca ugenda mu mucafu ahantu hasa nabi ugaca uhafatira ifoto canke ukahafatira video ugaca upostinga turabizi n'ivyo bihugu tubona biri rutura tuzi ko ari ivyo vya mbere bisa neza barafise ahantu naho nyene ugera ukifata ku mazuru yes of course
twebwe babamanzi babandi nyose none niba hari basoba mwibarabara twebwe murabona iki kibanza turimo murahabona guys tunashimira n'abantu bari ahantu umuntu yimvira kubaka ikibanza nk'iki dushimira no mu boss wa World Beach ujya mu boss kandi n'umwana mwiza n'umuntu mwiza byatari gute ushaka kuba mu Burundi wowe d'abord uri gifa mutima utagira n'inzu ngahi Bujumbura utagira n'imbwi hataha none ndakubesha yo minyona na uraba kariye gose oya minyona oya wowe ntabwo ufise hataha gabanyisha akayabu ntambeba urumva gabanyisha uvuga nabi raba abantu babukunda wewe raba ikibanza cha World Beach wowe uzoza utembere World Beach one day ndazi uzova ku Burundi nawe uzoba uri hanze uziko nigeze ziko zirananira kubera ishavu ndoza ziryoshe mugabo numvisha guys harageze ko tuba aba patriots like abarundi b'umutima like ukagira umutima ukumva ko uri proud y'igihugu cawe bijye kuvuga ngo pempote bitagenda neza ivyo bitagenda neza nibiki mbeho nihehe bigenda neza hose nihehe bigenda neza ko bose barira hehe so guys mu gihugu cacu ni ciza turagikunda turagisapotinga Burundi na nitwaye dukwiye rero kuba abantu biratira dabo ibintu byo kwisi urabyitatira mugabo ntumvyegereza umutima cyane ko one day aje ndiko ndavuga one day hari handi bazo bariko baravuga kandi kuri icano yanje nyene nije ndiko ndayipasukira nije nakoze buri kintu kugira ngo ibeho mugabo hariho umuntu mu minsi zazo bariko yirira mutwe nasize ndondeye bivuze ngo nzobisiga nkuko abandi bose basize ibindi ala why wishimira ibintu by'isi kweli ufite ari abantu bariko gukundana n'abantu bashobora kumvikana igihe bariko baravuga ubwo twari dukwiye kugwiza urukundo urashatse kuvuga ko abarundi n'abanyarwanda tudakundana nukuri sinzi impamvu jewe numva mbabara mu mutima hari je simvuga ngo ni bose n'amayerema amwamwe kandi akoresha ama platforms azwi afise yayanda yoboye reba shagerageje gucanisha nk'abantu ufite abarundi n'abanyarwanda ufite honnête sans turi bamwe kuba bamwe vraiment kwa tuvuga indimi zimwe nukuvuga ngo twebwe nta nuko twari license no kujyana oya twari license mu gukundana no gushigikirana bava ngo banyi niwe muryango niwe babanyi bacu abakongomani niwe babanyi bacu tivo abatanzania niwe babanyi bacu ariko bavuga ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango hariho n'abanyarwanda b'umutima nabo nyene batagira ibintu by'amacakubiri badatukana babasapotingana bakunda abarundi badakunda intambara urabibona bariho bavuga ati yo ejo mu gitondo uretse ivyo bintu uratanguza wewe hari umuntu abavuga ati reka I can't wait kubona batanguye intambara bazi ko abantu bameze ko muri iwe bazi ko abantu babihombera muri wa mbere reka Imana yarabe imitima y'umuntu haje intambara ntuvuze ngo niyo yafex igihugu hari abantu bataba affected kubera sheri banza ufungura kula kidogo reka kula nibavuge ko ari inzara iriko irakuvugisha kula urumva aho ngana urabe watari inzara iyo mba nifise inzara biba byaheze kera urumva hari n'abantu babonye ntangwe kuvuga bijya bintu byo kuvugira igihugu cacu ndiko ndadefenda none erega talo droit yo kukivugira ukuri umurundi kandi deje utegeza ukigwana ukuri umurundi none ubu unye ndakubaza wohavuka abona umuntu yinjiye hajya mu rupangi wanyu aje kugwana canke aje gushwana n'abantu mubana hajya mu rupangi wanyu sivyo même si abo bantu baba bafise amakosa wewe wocuza ngo nawe ngo uje gufatanya nabo bantu bavuye hanze y'urupangu baje gutera urwamo hewe urabashigikira mukagwana ukanabagwanira urumva hanyuma abo bantu bavuye hanze basohotse mugaca mubisubiramwo nk'umuryango mukicara mukabiyaga jende bukakera tukira abana hari abantu badakunda amahoro mu buzima ugasanga umuvyeyi w'uwundi muntu like umuvyeyi atani nico munafana ca hafi aje abwira mama uje mukoge wawe nisema urabona agendana nabanaka urabona ibi nibi
mama akaca amubaza ati abi wawe wahejeje kubarira kuri unze kuraba abi wanje yeah mugabo yakuraho ikirenge ha abaza mugaza musigara ku mugozi musigara murakubita ya ivyo rero nivyo dukeneye ku Barundi bavuga nibi kugira ngo urinze ubona umuntu aza umuvyeyi je nkunda mama kungena ameze bro mama je ndiko kuva tukira abana asanzwe twagize amakosa agasanga twagize hamwe n'abandi bana yadukubitira hamwe twese ntazovuga ngo waje n'abana akabage n'abana yadukubitira hamwe kandi abavyeyi babo ntibabwirizwa kumenya ngo yabakubise kuko navyo yaje kubabwira ko yabazi ko yahejeje kubahana mugabo twatiyela urumva uri Murundi maybe Imana yakugiriye ubuntu aja muri Amerika uraja mu Rwanda umaze y'imyaka nta buntu yakugiriye kuko ni kwisi hose nimba ariho wari warabisengeye waravyifuje ni bon mugabo nta kuntu wocu ushikayo guca wumva mise so vuga ibitagenda je nama nababwiye niyo mashaka kumanura je ndibuka abantu hora bampostinga nk'umuntu akampostinga abagakobwa ibi nibi nanagiye uri kurampostinga ubaza ko uri kurampanura canke ushaka kwereka abantu bose ko ndi umuntu mubi ego ko bibateramwe abantu bose ko ndi umuntu mubi kure kutavuga ati nimba ashaka kumanura umuntu reka ndamusange in box jewe namambwira abantu rondera ivyo murya rondera ivyo bateza imbere rondera ivyo bagira abantu baba fasoni babashinga na je sais pas bon ushobora kuba mukora ubuzi butandukanye sivyo mugabo murondera ibintu basi vyingira kamaro mwiteho apana kuza kwitaho ubuzima bw'abandi ntihaza kubura n'abantu baza kuja muri commentaire bavuge ko twaje guslayinga canke twaje kubiyemera ko canke dufise indi ntumbero nimba tani igihumbi waduhaye ngo tuze guslayinga sawa ubwo nyine tucatuzanye rero nivyo no wavyandika ndakubwira ko nande guslayinga tuko turaslayinga nasa uburenganzira bwacu uburenganzira bwacu ivyo ntibirimo Jean no kumenya ngo dukwiye gukunda igihugu guys abarundi muri mu Burundi bantu mwipa umeta kwandika ngo abana bango bashitse mu Burundi ngo intambara ngo mu Burundi rasutamye hajya kwero uri sure waye intambara isutamye ari kuronka wandika ivyo bintu wari gucana javre wari kuronka aho wandikira ivyo bintu wari kuronka mbe microphone iri ngorane sinokubesha nimwivugire mbona ibintu bigoye urumva wari kuronka ahantu uca reka dutanga amakuru yihumure Uburundi bwacu burarinzwe Imana Uburundi bwacu busa amasezerano nta nange ushobora kuja naho wogenza gute yamana yo ku musozi dusenga yamana yo ku musozi w'amajoro watwe turazi ko turasengera Uburundi reka nta makuru bafise turisonzesha kubera hari izuba n'itiro nenda busengera Uburundi bwanje mwe muraho mufise nta makuru menshi akwiye mufise so guys tuba turabantu bavuga ngo afate n'impanuro turi bato mugabo ni turi bito kuko ibibera mu gihugu turabibona umuntu uzobona amakomantere hari amakomantere nsoma mwabwanamwe hari abantu bandika komantere bavuga ati n'uyu muntu yariye oya Jaro na commentaire nsoma nkagirwa ngo mbona n'ubwenge bwawe aho bugera kuko terma nta muntu ari intelligent cyangwa umuntu ari conscient afise conscience muri ashaka kuza kuvuga nabi igihugu cyacu kimeze neza igihugu cyacu kira amahoro ise tuzafise uno munsi ejo tuzaba tubifise kandi nagenda babwiye ko atarimwe tuzigira turonka byose je vulo garanti nukuri nimwaronka byose je muzoca muzo mubwira ati byo wavuze kigara kuvuge ngaha turafise byose nta gihugu na kimwe bavuga ngo nta madame umvirizo Jose nkunda ubushaza vraiment none ninde yakubwiye ko je ntakunda bukunda umuceri je ndagubusha nakubwiye wazanye njya kugira umara baza abantu babone ko ndi gisambu je ndajya cyane mugabo simvyibuha I'm sorry ndasuja abantu bose tujya cyane mugabo tutavyibuha guys kamanze ndamuhe yo cameraman narinze ugavuze ko tubanze turindire none kagaye cyane ngo abantu bagiye batavyibuha ciyagira na cameraman ngujya tora bino bishaza jewe sinkunda ubusha nawe ntiwavuga wamaze kuvuga oya basi ndabivuze ibishaza ko hari vyinshi kandi nanje nkunda bino guys reka tubanze tugurana ndaruka tugurana kumagara ya kumahera yacu sha kumahera yacu mugara kumagara gaturi bazima nandi dufite amagara meza urumva rero nta muntu n'umwe ashobora nta muntu n'umwe uko biri kose nta muntu afise ibintu byose bro
nta muntu yikwiza nta muntu ashobora kwikwiza kujya mu nzu yiwawe kujya mu nzu yiwawe udafise vyose ushaka nuko n'igihugu kidashobora kuronka ibintu vyose abanyagihugu bose twifuza twebwe ntiturabavugizi b'igihugu mugabo turi abanyagihugu je ndi umupatriote ndakunda igihugu canje ndakivukiyemwo ndaza agaciro ko gukunda igihugu kuko ntushobora gukunda je ndi umunyengozi ntushobora gukunda imana ijambo ry'imana iryo rivuga seruva hewe ndi umunyejenda uri umunyeje nanje ndi umunyengozi urumva ntushobora kuvuga ngo urakunda imana ijambo ry'imana rivuga ngo ntushobora gukunda imana utabona udashobora gukunda mugenzi wawe rivuga ngo ntushobora kuvuga ngo urakunda imana udakunda mugenzi wawe rero ntushobora no kuvuga gukunda imana udakunda igihugu wavukiyemo aho n'imana yo nakuvuma yakubati urabarangaye ko nakuvugiye uvuke mu Burundi haba kuvuga ngo bitagenda neza none hariho way yo kuvuga ibitagenda neza muko yivuga avec discipline avec discipline Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Fungura ariko naguma ndakubwira rya nanzara iriko iratuvugisha ngaha. Guys, reka rero tugerageze dukunda igihugu cacu dushimire n'abantu bagerageza guteza imbere vraiment igihugu. Jewe ko yako turi kuri World Beach no munsi ntegeze kuvuga mu boss wa World Beach ukomeze gukunda Burundi ukomeze kubushigikira Gyna wana ari amabuye ari hariya siniko kari kono tayivuge ngo baruvyomba kaye nkuru tuyihereze ka hogo duhereze ko ari amabuye ubona hariya kuba ngo ari amabuye yose ngo yavuye mu rumonge kuba ibeni yaraduga ngiye gupakira ibuye rimwe kugira bashire hariya ivyo ari umuntu yobiga adakunda igihugu kandi umuntu ataba mu Burundi en plus jamais de la vie ari umuntu avuga ati hanifitiye ubuzima muri Amerika ndafise n'ivyangombwa ndafise na nationalité yo ngaha reka nigume kuja nditera stress umuryango wanje n'abana banje bararya bagahaga mugabo ugasanga wewe tiela navuze nta nakayabugira nta nimba itaha mu rugo rwawe uruhe iwanyu bashari kugatumba kumwe wabasiga niko bakiri wamusize ari umurimyi n'ubu ashirenze isuka wamusize ari adandaza itomati n'ubu ashaje dandaza sivuze ngo nubuzi mugabo nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo atere imbere ave kuri iyi level aje ku yindi nkuko James agakamera kamwe ejo higera inzo yose tubiri basi nimba waramusize arima kavuga ati ubuseti fosi azorimirwa n'abakozi nabagere ku rwego rwo gukontrola abakozi bazi mais kachuza avec ta langue bouche comme ça tu vois tu viens tu parles ce que tu veux je sais pas bigihugu cacu nikibira neza je nababwiye je nabavuze nibi banganase kumva wowe wumvise abakozi iki wewe hari n'umufuko w'umusenyi watereye kugira twubake ibarabara wewe ibarabara ry'iwanyu rimeze gute ry'abarabara ry'iwanyu d'abord imbere yuko control igihugu cose ibarabara ry'iwanyu rimeze gute aho kantu niko sawa mabjan apani barabara imbere y'umuryango apana uvu imbere y'umuryango ivyatsi apana uvu imbere y'umuryango umuryango wo wiyonze umeze gute imbere y'umuryango huzuye ivyatsi ntukubura ntukura ivyatsi ntukata I mean basi yenova ndabivuge gute imbere y'umuryango wawe hasa nabi mubao uzovuga ngo mu Burundi nta mabarabara meza dufise nta mabarabara meza dufise n'imbere y'umuryango wawe warukwiye kwagira isuku n'akabarabara k'akayira kaji wanyu kuzuyemwo iyarara ari huti yarara ako bajya abantu bakwiye kuza baba bakwiye kuza baragira bari ntibakunje igihugu vrema rero none ibintu muba mwarakoze ibintu muba mwara minyone kirazira gusiga injya oya ndabizi ivyo vyovyo ariko ushobora kumutanahaza mvuga ndakongera nuko kumana ndahaza urumva abo gusa je sinarezwe gusesa injya
Okay. Nambwiye ko nakuriye mu ikambi. Urazi n'umuntu ashaka kuvuga ivyo. Hari ushaka mbere ushaka akabivuga afise ivyarya. Mugasanga chaque jour yahejeje kurya indya zirunda hehe. Iyo ibisigaye nk'ibisigaje akarajana mu mufuko imwe wiyarara akasha sukayo. Yeah. Rero guys, iyo ukavuga ngo Burundi bahagaze nabi, banza urabe daboro wewe. Ko nawe wa Murundi we mu mutima wawe udahagaze nabi. Burundi bwa kwanza ubukunda. Hari abantu bateranya. Hari nk'abantu baje gushingura imitima y'iminyone asigaye avuga kuri politike. Politike ya hehe? Iyi ni politike kweli? Canke ega tute politike. Nuko abantu haje bahagahigeze kubivuga. Nizi ndya duhejeje kurya zirimo politike. Ufatira politike, wowe ushobora kumva ko utova mu gace rero ngo uvugire igihugu cawe. Fo wikorereko. You know? Ikubite mu gikirizo uvuga ati jewe sindi umurundi w'umutima. Ugati jewe wapi karabaye. So, reka tube bagwa gasore. Bagwa gasore bari intwari. Bagwa gasore ni intwari. Intwari mu rugamba. Yarabaze jagande ni abadurana. Tu vois? Hari abantu bemeye gupfa kugira ngo igihugu cacu kigira hakigeze. Ba Melchior Ndadaye. Yeah. Baharaniye demokrasi. Bakanabifira. Yes. Wowe nawe tiela bla bla bla. Bla bla bla. Nani ico wimariye. Nta kimwe nta nibarabara. Baba bavuga ngo two turabatuka. Two turabwiza ukuri. Iyo umurundi umubwije ukuri yumva umengo uramututse. Yumva umengo uvuze ibintu bitabaho, yumva umengo uvuze ibishego. Stand up. Haguruka kugira ngo uvuge neza igihugu cawe. Harageze ko wumva ko ukwiye gukunda igihugu cawe. Buri umunyarwanda akunda igihugu cawe. Reka kuraje ishinga n'ivy'ababanyi n'ivy'abatadumaze. Uri umurundi kunda igihugu cawe. Reka kuraje ishinga n'ivy'ababanyi n'ivy'abatadumaze. Gerageza ube proud y'icuri d'abord. Ego sheri bwacu fungura. Ego. Gasa nk'umuntu abivuga ahishati yiwe ntimeshe. Ibaze ko ishati yawe hamwe bivuga basi wamshe ishati. Wariye wahaze. Wanyoye wanusa ko mu gitondo. Ubuza ko mu gitondo wanusa ko ku mugoroba. Of course. Yeah. Natubivuge tubimaje. Cyaje tubigaruke ibyo. Sheri ibintu two tubivuga nitwofata ubihejeje. Gusa bavuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene ibyo. Yeah. Bibwirwa benshi bikumva bene ibyo. Turacari bato, turabana bato, niturenze imyaka 25. Mugabo turabarundi, turi mature, turakuze, twakuriye mu Burundi, twakuze tubona ingene ibintu vyose bimeze gushika nuno munsi. Rero urumva kuba twicaye ngaho tukavuga tuti no musireka tugire débat kwisuje no kuvuga ko aho tuvuganye njya mu kanwa birabasha nuko twazironse abatubitse umukanda mu nda nabo ibyo twavuze baza kwirabi ni bon, it's fine. We don't care. Nitwobanezeza ngo nukuri ngo tubishobora nta kuye tabadutumye kuvuga ibi niho atanu umuntu umwe twanezeza ngo tubishobora. So guys, abadukunda turabakunda, abatwanka nta mwanya tubaha. Nidushaka kumenya ko batwanka kuko nta mwanya wo kubanka tuzobaha. Okay? Ariko abadukunda tuzobaha umwanya, tuzobana nabo, tuzokorana nabo byinshi, tuzoba inshuti, tuzoba abagenzi, tuzotezanya imbere. Ibi ndabivuze mpazi. Tugira amahoro. Ngo haturi harabandi natwe tuzigendera. Inikesti ni wagenda uzoba wasize iki mu bantu cigiki nyene. Rero nimba tashobora nabo basigira na jewe fumu basigira amahoro basigira amahoro. Gira utuntu twawe wicecekeye. Nihagira umuntu azoguhere bangamiye. Ja mu bintu byose ata muntu ngubangamiye. Hamurabe ko ibisigaye bitazogenda neza. Guys, twobeheza rero reka ndababwire ngo big up sana. We love you so much kudukurikira. Bye bye. Subscribe. Ciao ciao. A bientôt.